Kuva tukiri bato twakuze tubwirwa yuko tubwirizwa kwitwararika mu mvugo, mu nyifato, mu ngendo, eka no mu bikorwa byacu bya minsi yose, na cyane cyane yuko yaba tukiriho eka tumaze no kuva kuri iyi si bizovuga icyo twakoze n'icyo twamaze. Si benshi bagirirwa amahirwe yuko ibyo bakoze bakiriho bimenyekana bagihari ngo babishimirwe cyangwa bumve uwo munezero wo kumva yuko hari icyo wamariye abandi cyangwa hari icyo wamaze kuri iyi si. Benshi gusa ibyiza bakoze bimenyekana bamaze kugenda. Kuri uyu siko byagenze, kuko igihe yari akiriho amateka atandukanye yaranditswe ku buzima bwiwe. Benshi bamugarutse ko ku bikorwa bitandukanye yagiye arakora, na cyane cyane mu gisata cy'umupira w'amaguru. Gushika uyu munsi ntakiriho, ariko izina ryiwe niryo riko riravugwa muri iyi minsi. Amasitati atandukanye y'abantu benshi, na cyane cyane abakunda umupira w'amaguru, niwe bariko baragaruka ko. Ibinyamakuru bitandukanye biriko biramwandika, ifoto yiwe iriko irakwiragira hirya no hino. Uyu azokwama yibuka nk'umukinnyi yitanze mu kibuga, akitanga n'inguvu ziwe n'ubwenge bwiwe n'umubiri wiwe wose. Azokwama yibuka nk'umukinnyi yama yicisha bugufi. Azokwama yibuka nk'umukinnyi yubatse amateka adasanzwe mu mupira w'amaguru, akaba umuntu w'intangagaciro zidasanzwe. Ndetse ku myaka yiwe 28 uyu yasize amateka atazokwibagirana mu mupira w'amaguru, haba mu gihugu ciwe ca Portugal aho yakinira umugwi nserukiragihugu, eka no mu gihugu cy'Ubwongereza aho yakinira ekipe ya Liverpool, ndetse no ku rwego mpuzamakungu. Wo kwibaza uti uyu ninde? Kubera iki Kings Family Burundi uyu munsi yamugarutse ko atagukekeranya, ukaba usanzwe ukurikiranira hagufi umupira w'amaguru wamaze kumumenya. N'umukinnyi aheruka kwitaba Imana nta minsi myinshi haciye azize impanuka y'imodoka. Benshi bari bamuzi ku izina rya Diogo Jota. Hari ku munsi wa 4 igenekerezo rya 3 kwezi kw'indwi umwaka 2025 nibwo inkuru mbi y'incamugongo ndetse y'umubabaro ku bakunzi b'umupira w'amaguru muri rusangi niho byamenyekana yuko uyu mukinnyi yari afite imyaka 28 yitwa Diogo José Teixeira da Silva. Yarazwi cyane ku izina rya Diogo Jota, yitabye Imana azize impanuka y'umuduga yabereye i Zamora mu gihugu ca Espagne. Iyi mpanuka ntiyahitanye Diogo Jota gusa, yarahitanye n'umuvukanyi we bari kumwe ariwe André Silva. Uyu mukinnyi Diogo Jota azokwama yibukwa nk'umukinnyi wabaye akarorero ku bandi bakinnyi, umukinnyi wiyubashe kandi yari yubashwe kubera ishaka n'ubuhinga bwiwe mu kibuga. Yavukiye muri Porto, ni mu gihugu ca Portugal, hari ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa12 umwaka w'1996. akura akunda umupira w'amaguru. Yatanguye gukina akiri muto muri ekipe ya Gondomar, yayivuyemo aja muri Pacos do Ferreira mu mwaka w'2013. niho yatanguriye gukina muri ekipe nkuru mu mwaka w'2014, nuko yerekana ubuhinga budasanzwe kandi bwihariye mu rugendo rwiwe rwo mu cicaro ca mbere muri shampiyona ya Portugal ariyo Primeira League. Mu mwaka w'2016 Diogo Jota yarasinyiye umugwi wa Atletico Madrid, ariko ntiyashoboye kuwukinira kubera yuko yaciye atizwa muri FC Porto, aho yagaragaje yuko ashoboye. Inyuma yaho yaje kuja mu Bwongereza muri Wolverhampton Wanderers nk'umukinnyi w'umutizanyo imbere yuko bamugura burundu. Aha niho yamenyekaniye cyane, niho yubakiye izina, atsinda ibitsindo byinshi, anafasha Wolves kuduga muri Premier League. Mu mwaka w'2020 Liverpool yaramuguze imiliyoni 41 z'amayero, nuko atangura ibihe byiza cyane muri iyo ekipe. Mu myaka 5 yakiniye umugwi wa Liverpool, yakinye inkino 123, atsindamo ibitsindo 47, anatwara ibikombe 4 birimo n'icya Premier League yo mu mwaka w'2024 ushira umwaka w'2025. Diogo Jota yari umukinnyi asanzwe akina nk'umwataka cyangwa umusatirizi cyangwa agakina no ku ruhande rw'ibubafu. Yarazwiho kunyaruka cyane ku muvuduko udasanzwe, amacenga atagira uko angana ndetse amacenga meza, ndetse no gutsinda ibitsindo mu buryo bwiza kandi bushimishije. Diogo Jota yarakiniye umugwi nserukiragihugu wa Portugal guhera mu mugwi w'abakiri batoyi bari munsi y'imyaka 19, abari munsi y'imyaka 21 ndetse n'abari munsi y'imyaka 23. Ibi byabaye imbere yo kuja muri ekipe nkuru mu mwaka w'2019. Imbere yuko yitaba Imana
Nsengimana Diogo Jota yari amaze gukina inkino 49 atsinda ibitsindo 14, anitabira amahiganwa akomakomeye arimo Euro yo mu mwaka 2020, Euro yo mu mwaka 2024 n'igikombe cy'isi cyo mu mwaka 2022. Uyu kandi yaragize n'uruhara mu gutahukana UEFA Champions League inshuro zibiri, iyo mu mwaka 2019 n'iyo mu mwaka 2025. Nubwo yari afise impano idasanzwe, Diogo Jota yarahuye n'ikibazo cyo kuvunika kenshi by'umwihariko muri iyi myaka yiwe ya nyuma, ariko ibi ntibyamubujije kuba umukinnyi afise umutima wo kwihangana, gukora cyane no kurongora abandi mu kibuga. Ibi byatuma anashimwa cyane n'abamenyereza eka n'abafana. Urupfu rwa Diogo Jota rwaje mu buryo butari bwitezwe kandi mu buryo budasanzwe, inyuma yo kumara iminsi mikeyi asozereye amahiganwa ya UEFA Champions League yo mu mwaka 2025 muri ekipe y'igihugu ya Portugal, aho Portugal yatahukanye igikombe itsinze Espagne. Yitavye Imana azize impanuka y'imodoka yabereye i Zamora muri Espagne nkuko nari nabikubwiye, mu gihe hariho amakuru avuga yuko yari mu kiruhuko. Inyuma yuko hamenyekanye iyi nkuru y'umubabaro, umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yaratangaje ku mugaragaro yuko yababajwe cyane n'urupfu rwa Diogo Jota hamwe n'umuvukanyi wiwe Andre Silva bitavye Imana kuwa 4 igenekerezo rya 3 ukwezi kw'indwi umwaka 2025. Mu majambo yiwe Gianni Infantino yaravuze ati: "Ndababajwe cyane no kumva inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Diogo Jota n'umuvukanyi wiwe Andre Silva." Ku myaka 28 yiwe, Diogo Jota yari ariko aritwara neza, yarakibandanya kwitwara neza, mbere yari afise imyaka myinshi yo gukina imbere yiwe, mu gihe mutoyi wiwe Andre Silva nawe yari ariko aritwara neza cyane, yongera yubaka izina muri FC Penafiel. Aba bombi bazokumburwa n'abari babazi mbere n'umuryango wagutse w'abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi. Mu izina ry'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA no ku izina ry'umuryango w'abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi, nifadikanije n'umuryango n'abagenzi babo mbere na buri muntu wese muri Liverpool FC Penafiel ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Portugal FPF. Imana ibahe uburuhukiro bwiza. Inyuma yo gushikiriza buno butumwa, haciye hafatwa ingingo yuko imbere y'inkino za 1/4 cy'igikombe cy'isi cy'amayikipe zari zitegekanijwe guhera ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2025, abwirizwa kuzofatwa umunota wo kumuha icubahiro. Ibi kandi byarakozwe imbere yuko izo nkino zitangura. Ikindi cyakozwe mu kumuha icubahiro nuko amabendera atandukanye ari ku cyicaro cya FIFA i Zurich mu gihugu cy'Ubusuwisi yarururukijwe gushika muri 1/2 kugira ngo bimenyekane yuko hariho ikigandaro c'umukinyi yitavye Imana. Si Gianni Infantino gusa watanze amajambo y'ihumure ndetse akifadikanya mu mubabaro n'umuryango wa Diogo Jota ndetse na Andre Silva n'abandi bantu batandukanye barimo abategetsi na cyane cyane abari mu gisata c'umupira w'amaguru bararungitse ubutumwa bwo kwihanganisha uyo muryango. Uretse benshi bamukunda yaba mu kibuga yaba no mu buzima busanzwe, abagize umuryango wiwe, abagenzi biwe eka n'abandi bantu batandukanye, uretse kuba barababajwe n'urupfu rwiwe, ikindi cyababaje abantu nuko yaramaze gusa iminsi 11 yubakanye n'umukunzi wiwe Ruth Cardoso. Bari bubakanye mu kwezi kwa 6 k'umwaka wa 2025, ariko imbere yaho bari barabanje kubyarana abana 3. Nta minsi myinshi yaramaze yubatse mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko ari kumwe n'umuvukanyi wiwe Andre Silva baragize impanuka y'umuduga mu gace ka Zamora ni mu buraruko bw'igihugu ca Espagne. Urwego rujejwe umutekano muri ico gihugu rwatangaje yuko nyuma y'amatohoza yabaye kugira ngo hamenyekane icyateje ino mpanuka, ngo igihe Diogo Jota ndetse n'umuvukanyi wiwe Andre Silva bari mwibarabara bariko baragenda batwaye imodoka yo mu bwoko bwa Lamborghini, ngo ino modoka yarataye ibarabara kubera ipine ryaturitse, imodoka iciragwa aho iguye, umucana ucuraka, bombi biza kurangira bahitanwe n'impanuka y'ino modoka. Diogo Jota w'imyaka 28 yaramaze indwi 2 gusa yubakanye na Ruth Cardoso nkuko narimeje kubikubwira, umukenyezi bari basanzwe bafitaniye abana 3 kandi uyu bikavugwa yuko bakundanye kuva bakiri bato.
ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatanu ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 nibwo mu gisagara ca Gondomar muri Portugal habaye ibirori byo kubaherekezanya iteka bano bavukanyi babiri. Uretse kuba bino birori byo kubaherekezanya iteka no kubashingurana iteka byari byitabwe n'abantu benshi batandukanye, na cane abari muri sport, abagize umuryango wabo, abagenzi babo ndetse n'abandi bategetsi batandukanye, hagiye hakorwa n'ibikorwa bitandukanye byerekana ubutwari bwa bano bakinyi, na cane Diogo Jota. Ekipe yiwe yarasanzwe kinira ya Liverpool yaramaze gutangaza yuko yafashe ingingo yo kubika burundu inimero 20 Diogo Jota yahora yambara ariko arakina, ndetse bivuze yuko atawundi muntu azosubira kuyambara. Iyi ekipe kandi yaremeye yuko izobandanya gutanga umushahara wiwe mu kiringo c'imyaka 2. Iyi ekipe kandi ya Liverpool yaratangaje yuko izobandanya gutanga umushahara wa Diogo Jota mu kiringo c'imyaka 2 yarasigaje gukinira ekipe ya Liverpool nk'uko amasezerano abivuga, kugira ngo buno buryo bubandanye bufasha umuryango wiwe. Ibi nivyo byaranze ubuzima bwa Diogo Jota, ndetse benshi bakemeza yuko nubwo agiye akiri muto ariko ubuto bwiwe yabukoresheje neza, mbere abamwegereye bakavuga yuko yabaye uw'ikimazi mu gihe ciwe. Nkundira ibya Diogo Jota tubirangirize ngaha. Nka Kings Family Burundi turihanganishije umuryango wiwe, eka n'abakunzi ba Liverpool n'abakunzi ba Portugal muri rusange. Ugumane natwe mu biganiro tugushikiriza umunsi ku munsi.